Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Twabemereye kuja turabashikiriza inkuru zitandukanye ziba zivugwa, ayo tuba twatohoje mu masoko yacu yo kwizera, ibiba vyavuzwe mu binyamakuru, ibigarukwako ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'izindi nkuru ziba zigenda ziravugwa irya nino. Muri kano kanya tugira tubashikirize amwe mu makuru yihuta ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi, amakuru ari buze kugaruka cane kuyarabana n'umutekano n'ivya politike. Mu ngingo nkuru nkuru turaza kubabwira ku makuru twavanye mu masoko yacu mu rugo rw'umujenerali akomeye, uyo nawe akaba ari umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Amasoko yacu mu rugo kwa General Prime Niyongabo atubwira ko ibintu bitoroshe, turaza kubigarukako muri ano makuru tubahe idonido. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku nkuru twari twababwiye ubuheruka, aho twari twababwiye ko tuzobaha idonido kubirabana n'icuka kibi coba kiri hagati y'umukuru w'igihugu n'umuryango wa Petero Nkurunziza, ariko nanone ibintu bikaba vyunyutse hagati y'umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza, Keri Nkurunziza n'umurwizatunga Ziranotse. Murazi ko Ziranotse ari we nyenihinguriro FOMI rihingura umwavu w'ikizungu ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko iryo hinguriro rikaba rifiswemwo imitahi n'abategetsi, havugwamwo nyene umuryango w'uwahora arongoye Burundi Pierre Nkurunziza, ariko hakanavugwamwo uwahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Guillaume Bunyoni, kuri ubu ari mu mvuto. Turaza kugaruka ku vyo Keri Nkurunziza ariko arasaba umurwizatunga Ziranotse atobikora navyo nyene ngo imitahe yose afise muri FOMI akayinyagwa. Perezida Ndayishimiye yoba ashigikiye umuryango wa Petero Nkurunziza canke nawe yoba yinyegeje inyuma y'abagomba gufuta ihinguriro FOMI mu gihugu c'u Burundi agashinga ihinguriro ryiwe. Turaza kubigarukako muri ano makuru. Turafise inkuru nyinshi cane zirabana n'inyinyurano riri hagati mu butegetsi ndetse no guhangana gukomeye mu bihangange. Inkuru nyinshi cane ziba zagiye ziratangazwa ariko abanyagihugu bato bato batamenya, ivyo mwa mwaragiye muranyegezwa vyose turavyegeranya kugira uraje ubasha gukurikira inkuru n'ibiganiro dushikiriza umunota ku yundi. Urafyonda ahanditse subscribe nimba ukoresha YouTube y'icongereza, nayo ukoresha YouTube iri mu rurimi rw'igifaransa uraraba ahanditse ijambo s'abonner, maze ufyonde ko kugira igihe cose dushyize ko inkuru iraje gushikira mu bambere. Ano makuru yacu ka tubanze tuyatangurire kuri ino nkuru twaheruka kubashikiriza irabana no kunyinyurana kuri hagati y'umukuru w'ihinguriro FOMI umurwizatunga Ziranotse Ntigacika. Uyu nawe akaba ari umurwizatunga akomeye cane mu gihugu c'u Burundi, ariko akaba afise ihinguriro bivugwa ko ari iry'ihinguriro FOMI, ariko nanone amakuru akemeza ko iryo hinguriro abategetsi bakomeye mu gihugu bafisemwo imitahe, harimwo nk'umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'umushikiranganje wahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Guillaume Bunyoni. Tubanze tubibutse ukuntu Perezida Ndayishimiye yoba agomba gufuta iryo hinguriro FOMI, ndetse n'ukuntu vyavyuye icuka kibi hagati y'umurwizatunga Ziranotse n'umuhungu asirwa na Petero Nkurunziza, Keri Nkurunziza. Mu gice ca mbere twabonye amakuru ajanye n'ivuka rya FOMI mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Twabonye ivyavuzwe mu gihe c'ivuka rya FOMI, aho hari umudandaza Evariste Nyandwi batazira amatwi yanyurujwe mu Rutana, umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru yagandaguwe. Twabonye n'inyifato zitangaje za Perezida Nkurunziza na General Bunyoni zatuma bitwa ko ari bo bene FOMI. Twumvise amakuru avugwa y'amahera yoba aterurwa mw'ibanki y'igihugu ajanwa muri FOMI, eka n'ingene inzego zari zubakiye ku bantu borohereza FOMI kugira ngo ayo mafaranga ya leta agume asohoka. Kino gice ca kabiri kikaba gitomora gose ububasha FOMI yahorana ku nzego z'igihugu, akarenganyo gakorerwa abakozi bayo be n'urugamba Perezida Ndayishimiye ariko arakora muri FOMI muri kino gihe. Perezida Ndayishimiye yaranse kwinjira mu mutahe wa FOMI. Biragoye rwose ko FOMI igumana ikibanza cayo idashoboye kuguma ironka amafaranga ya leta. Ivyo navyo birasaba ko
igumana mu nzego zihambaye z'igihugu abantu bayo bafata ingingo zisohora amafaranga. Uwa mbere muri abo ni umukuru w'igihugu. Inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza vyari bihambaye ko FOMI yigarurira Perezida Ndayishimiye kugira igume ironka amafaranga menshi ya leta. Amasoko yacu muri FOMI nayo hafi ya Perezida Ndayishimiye yemeza ko FOMI yasavye Perezida Ndayishimiye kuza gusubirira Perezida Nkurunziza mu mutahe wa FOMI. FOMI yoba yavuga ko mu mutahe wayo hasanzweho igice kingana n'imiliyaridi 20 kigenewe umukuru w'igihugu, ku buryo umukuru w'igihugu wese naho yari kuba agatorwasa azokwama aronka ico gice c'umutahe wayo. Amasoko yacu yemeza ko Perezida Ndayishimiye yavyatse. Ntivyatevye umuryango wa Perezida Nkurunziza nawo wahavuye uja muri FOMI kubaza ubutunzi umuhisi yasize muri iryo hinguriro, ari navyo vyoba biriko birateza icuka kibi hagati y'umuhungu asirwa na Petero Nkurunziza, Keri Nkurunziza n'umurwizatunga Ziranotse. Ivyo rero tukaza kubigaruka ko tukababwira ivyo Keri Nkurunziza ariko arasaba Ziranotse. Amasoko yacu avuga ko mu mwanya wa mbere Ziranotse yamenyesheje uwo muryango ko abo kwa Nkurunziza bashobora kuronka inyungu dividende za 2020 zavuye mu mutahe wandikiwe umukuru w'igihugu, ariko ko uwo mutahe atari uwa Nkurunziza ahubwo wandikiwe umuntu wese azoba umukuru w'igihugu. Ayo masoko avuga ko umuryango usigwa na Nkurunziza utavyemeye, mbere bageraho bitura Perezida Ndayishimiye nawe abasaba ivyemezo ko ari amahera ya Nkurunziza. Umuryango uvugwa ko warazanye ivyo vyemezo. Ayo masoko kandi akaba yemeza ko Ziranotse we yabandanije kunana nyabuna agasaba Perezida Ndayishimiye kwinjira muri FOMI kubera uwo mutahe w'imiliyaridi 20 wari umurindiriye. Perezida Ndayishimiye yoba yashinze iperereza kudadanura ico kibazo. Ziranotse yoba yahavuye yemera ko za miliyaridi 20 ari za Nkurunziza maze aca yiyemeza kuziriha umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza mu mice ibiri, no kuvuga mu matranche abiri canke de tranche miliyaridi 10 kugira uwo mutahe wose awuheze. Ariko amatwi adusumira nuko gushika uno munsi ntigacika batazira Ziranotse yoba ataraheza kwishura kuriha izo miliyaridi, ari naco catumye umuhungu wa Petero Nkurunziza Keri Nkurunziza atangura kugirana ibibazo n'uyu murwizatunga Ziranotse. Uyo nawe akaba yarituye umukuru w'igihugu, no kuvuga Keri Nkurunziza akaba yararindiriye inyishu iva kwa Perezida Neva, ariko ntabwo yarayibona. Ivyo rero navyo bikaba vyateje icuka kibi mu muryango usigwa na Petero Nkurunziza n'umukuru w'igihugu ndetse n'uyu murwizatunga Ziranotse. Kuba Perezida Ndayishimiye atemeye kwinjira mu mutahe wa FOMI yabaye intango ikomeye y'ingorane za FOMI, naho yari ifise abategetsi bakomeye bayishigikiye. Birumvikana ko inguvu zabo zari iz'umwanya muto kubera ko umukuru w'igihugu ashobora guhindura abo bategetsi bose. FOMI yagumanye ubushobozi mu myaka iri imbere. FOMI yagumanye ubushobozi mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Nta na kimwe cahindutse mu migenderanire ya leta na FOMI mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, no kuvuga hagati ya Ruheshi 2020 na Ruheshi 2022. Umukuru wa leta yari Alain Guillaume Bunyoni, asanzwe afise umutahe ukomeye muri FOMI. Umushikiranganji ajejwe ivy'ifumbire yagumye ari Deogide Rurema, aho nta bwoba bwariho ko leta iguma igura ifumbire riva muri FOMI. Abajejwe gusohora amahera y'igihugu ntibahindutse. Umushikiranganji w'ikigega ca leta yagumye ari Domiciano Ndihokubwayo. Umukuru wa BRB yagumye ari Jean Ciza, ndetse ukurikirana ibibera muri BRB yagumye ari Generali Gabriel Nizigama batazira Tibiya. Abo bose duhejeje kuvuga muri iyo myaka 2 ya Petero Nkurunziza, muri iyo myaka 2 ya mbere ya Perezida Ndayishimiye,
kuri ubu turiko turavugana bose barahinduwe, vyerekana ko Perezida Ndayishimiye abazi ko amanyanga kandi ko boba bari mu bazingamitse ubutunzi bw'igihugu. Ivyo turaza kubigarukako, ariko nanone FOMI yagumye ikomeye kubera abo bantu bari bakiri mu mabanga. Isoko ryacu muri BRB ryemeza ko muri ico kigo FOMI, muri ico kiringo FOMI yahawe imiliyoni 100 z'amadolari akuwe muri BRB. Ayo yoba ari mu mafaranga Perezida Ndayishimiye yidogera ko atakoreshejwe ivyo yagenewe. Ibikorwa vya Ziranotse nabo bacuditse byarakomeye muri ico kiringo, mbere biragugwa gose batanguza ibanki yitwa BCAB, bukaba ihinguriro rya FOMI muri Tanzania, banubaka ihinguriro rya FOMI muri Tanzania, banakora ibindi vyinshi vyo kwagura FOMI mu Burundi. Ubu binavugwa ko FOMI yoba igeze kugurura amahinguriro yandi muri Kenya na Angola. Muri ico kiringo nyene Ziranotse na bagenzi we buguruye ihinguriro Itrapake rikora ivyo gutekeramwo. Abasoko yacu akaba avuga ko nk'isukari itari nke mu Burundi yoba isigaye izanwa na Ziranotse ayikuye hanze, maze akayitekera mu mifuko yitwa iya Sosumo, kubera Itrapake ariyo isanzwe ikora iyo mifuko. Hariho n'ayandi mashirahamwe yegukira Ziranotse nabo bacuditse. Umugumuko w'abakozi ba FOMI nawo ntusanzwe. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 twaragiye dukunda kuvuga ku makuru twaronse ndetse n'ubutumwa bw'abakozi ba FOMI bidogera akarenganyo bakorerwa. Bamwe bakaba bavuga ingwara bakura ingwara bakura mu kwama bari mwishwagara, hanyuma ntibavuzwe neza. Haranavuzwe abagira amasanganya y'akazi bakirukanwa badatekerewe. Haravuzwe ibijanye n'imishahara mito cane ku bakozi bato bato mu gihe abategetsi bahembwa umurengera. Haranavuzwe amasaha y'umurengera ku bakozi bato bato basanzwe bakora amasaha 12 ku munsi kandi bagakora iminsi 7 kuri 7. Ariko umwe mu bakozi yagize ati, sinshobora kumva ukuntu umuntu umwe akora amasaha 8 ku munsi ahembwa imiliyoni 24 ku kwezi, hanyuma ukora amasaha 12 ku munsi kandi iminsi 7 ku ndwi we agahembwa ibihumbi 200 ku kwezi. Nakarenganyo karengeje. Biratangaje kubona ukorana n'umuntu agahembwa inshuro 100 umushahara wawe kandi ariwe akora amasaha make y'akazi. Birumvikana ko abantu bose badahembwa mwe, ariko ko habaho abahembwa inshuro 100 umushahara wabo bakorana n'akamaramaza. Ako kazi k'umurengera katumye abakozi batangura kuraba ku kazi, abandi baragwara. Nko muri Ruheshi 2022 bamwe mu bakozi baragumutse, baranka gufungura, baca bakorerwa iterabwoba, mbere barirukanwa mu buzi batumvirijwe. Abo bakozi baritwaye muri sentare y'akazi. Urubanza rwabo ruriko rurafata intera ikomeye cane kubera abakozi baciye bashigikirwa n'abarwizatunga batanguranye na Ziranotse, ariko Ziranotse akorana na Nkurunziza barabirukana. Ubu rero kumwihora nibo batanga amakuru. Mu kumwihora nibo batanga amakuru y'ibanga. Irindi sanganya FOMI yitayemwo nuko mu birukanywe barenganijwe harimwo inshuti ya hafi ya Perezida Ndayishimiye, maze ikibazo c'abakozi kiba kirageze hejuru. Aho abakoresha bahora bagura abacamanza ba sentare y'akazi, ubu ntibizoroha mu rubanza abacamanza bazi ko rukurikiranwa n'umukuru w'igihugu. Ababuranira FOMI muri urwo rubanza ntibagira ayo bacira nayo bamira, bagezaho bihakana FOMI ngo ntibaho, ngo hariho sosiyete yitwa Itracom Fertilizer, ariko amasezerano y'akazi yose y'abo bakozi yanditse ko FOMI. Kugira bagerageze gucungura umwanya, abaserukira FOMI buguruje urundi rubanza mpanavyaha rwagiriza abo bakozi ko bakoze umugumuko ku kazi. Aho ya nshuti ya Ndayishimiye ntibayishizemo mu bo bitwariye,
bikaboneka ko FOMI itinya Ndayishimiye mu vyo iriko irakora vyose. Intumbero ya FOMI muri runo rubanza rwa kabiri nico bita mu butungane le penalité le civil à l'État, no kuvuga ko iyo hadutse imanza zibiri ku kintu kimwe, umucamanza ari mu rubanza rw'amatati civile aca abangira gufata ingingo, maze umucamanza afise urubanza rw'ivyaha, no kuvuga urubanza penale, akaba ariwe abanza guca urwo bamuzaniye. Ariko rero abakozi ba FOMI bo bavuga ko sentare y'akazi itarabwa n'urwo rubanza mpanavyaha. Bagira bati twe twariye ishirahamwe ryitwa FOMI kuko ari ryo dufitaniye amasezerano y'akazi. Ishirahamwe ryatwitwariye muri penale naryo ryitwa Itracom Fertilizer. Ni imanza zibiri zidasa. Ntawuzi uko dosiye izogenda mu butungane. Runo rubanza rurateye ubwoba FOMI kubera ibona ko iriko igwana n'inguvu zisumba abo bakozi. Abo bakozi bakaba basaba kurihwa amasaha y'umurengera bakoze, iminsi y'akaruhuko batahawe, bene indishi yuko birukanwe bidaciye mu mategeko. Nibaramuka batsinze uru rubanza, ikibazo cabo kizoca gihinduka ic'abakozi bose ba FOMI. FOMI irazi ko abakozi baburana bashigikiwe n'umukuru w'igihugu be n'abandi barwizatunga barenganijwe mu ivuka rya FOMI. Urugamba rwa Ndayishimiye na FOMI narwo rurakomeye cane. Intambara ya Ndayishimiye na Bunyoni nizosiga FOMI. Amakuru dukura mu isoko ryacu mu iperereza avuga ko Perezida Ndayishimiye yasavye iperereza gutohoza ku miliyaridi 600 yakuwe mu kigega ca leta agahabwa FOMI ku itegeko rya Perezida Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye iyo bavuga ko FOMI itegerezwa gusubiza ayo mafaranga, mu gihe FOMI yo yoba ivuga ko ayo mafaranga atari ingurane izosubizwa. Isoko ryacu ryageze riti ntimuze mutangare mubonye Ziranotse akurikiye Bunyoni mu munyororo kuko ikibazo kirakomeye cane. Turetse ko bitumvikana ingene ayo mafaranga yakuwe mu kigega ca leta, amatohoza yerekana ko atakoreshejwe n'ivyo yari yitwa ko agenewe. Ayandi mahera Perezida Ndayishimiye akeneye ko asigurwa ni amamiliyoni y'amadolari yakuwe muri BRB ahabwa FOMI, ariko yoba atigeze akoreshwa mu kurangura ivyo yategerezwa kuzana. Ishavu rya Perezida Ndayishimiye ryerekeye kandi abategetsi yabogoje muri leta, ariko Ziranotse akaca abaha akazi, mbere akabahemba ayasumba ayo bahoze bahembwa muri leta. Aha haravugwa cane Deogide Rurema yahoze ari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, yoba asigaye ahembwa na FOMI imiliyoni 15 ku kwezi. Hano haravugwa kandi Christian Kwizera yari umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta, yabogojwe muri ntwarante mu mwaka wa 2021 yagirizwa kwiba amafaranga menshi ya leta acahabwa imirimo muri FOMI. Haraciye iminsi mike inama nshingamateka itangaje ko leta igiye guhagarika gukorana n'amashirahamwe yahaye akazi abantu leta yabogoje ibagiriza amakosa. Aho benshi bumvisemwo ihinguriro FOMI. Hamwe leta yohagarika gukorana na FOMI, vyoba bigoye ingene iryo hinguriro ribandanya ku murindi ryahorako. Icanyuma cadugije gose shavu rya Perezida Ndayishimiye n'ingene FOMI yacerewe gutanga ifumbire mu ntara nyinshi z'igihugu muri 2022. Ivyo vyabaye mu gihe mu gihugu hariko hibonekeza ikena ry'igitoro, iry'isukari, ry'ibinyobwa vya Braludi be n'iry'isima. Perezida Ndayishimiye yafashe ko ivyo vyose vyari mu mugambi wa General Bunyoni wo gutembagaza ubutegetsi, ariko amasoko yacu yemeza ko ikena ry'ifumbire ryavuye ku kuba FOMI yitwararitse gusohora ifumbire muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yagugwa mu madolari, maze icisanga idafise ifumbire ikwiye mu Burundi. Kuva ubwo umugambi uriho wa Perezida Ndayishimiye ariko utavugwa nuwo gufuta ihinguriro FOMI. Umugambi wo gusubiriza FOMI ugeze kure. Amasoko yacu yemeza ko hari umugambi wo gushiraho irindi hinguriro rikora ifumbire ugeze kure cane, kandi ko ryo rikaza ryegereye Perezida Ndayishimiye nimba atari ryiwe. Nkuko rero twabibonye mu itangazo rihamagara abifuza gukorera iryo hinguriro rishasha, izina ryaryo ni Blending Fertilizer. Iri hinguriro
ryoba rimaze guhabwa ubushobozi budasanzwe naho ritarakomera. Amakuru tudashobora kwemeza avuga ko FOMI itakirekuriwe kurangura ivyo bita matière première kubera yoba itagihabwa amafaranga y'agaciro muri BRB. FOMI yoba isabwa kugura matière première muri iryo hinguriro rishasha. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe hari ibihugu vyo mu karere vyoba vyaramaze kwemerera Perezida Ndayishimiye kumushorera bimwe biboneka ifumbire riva mu Burundi. Kwaka ingufu FOMI vyosigura ko Perezida Ndayishimiye nabo bari kumwe aribo bagiye kwimbura inyungu iva mu rudandazwa rw'ifumbire. Hano haca haduka ikibazo gishasha. Ubwo ivyo Perezida Ndayishimiye avuga ko agiye gukosora sivyo nawe ariko arubaka. Wishe FOMI uyihoye ko irwiriyemwo abakeba, no kuvuga abiyita ko bari mwiragi rya Nkurunziza, hanyuma ugakora irindi hinguriro rikwegereye nk'umukuru w'igihugu, uba utandukanye gute n'uwo wasubiriye? Mbega ko Perezida Bagaza yari yarujuje igihugu amahinguriro yegukira igihugu, ne kuki uyu munsi abatwara igihugu bakoresha amahera y'igihugu mu gukora amahinguriro yabo bwite? Hano harimwo agahaze gakomeye. Ihinguriro FOMI ririko rirahura n'ibitero bikomeye cane. Bimwe biva mu makosa yaryo, aho twavuga nk'imanza ziri mu butungane zatewe n'akarenganyo kakorewe abakozi kandi kabandanya gukorerwa abakiri ku mirimo. Hariho ibitero bifatiye ku njyane za politike ziri hagati y'ibihanganye vya CNDD FDD, aho bimwe vyitwa ko biri mwiragi rya Nkurunziza, ibindi bikaba abayoboke ba Ndayishimiye. Ibitero vya nyuma navyo bitumbereye gusubiriza FOMI n'irindi hinguriro ryegereye canke ryegukira Ndayishimiye. Biragoye kubona ingene FOMI izotsinda bino bitero vyose. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza abonye ibiriko biraba kuri FOMI ni kazoza k'amashirahamwe n'amahinguriro atandukanye ashingwa n'abategetsi. Nimba ishirahamwe rica ripfa iyo intwaro ryari ryegamiye igiye, mbega abatwara baribuka ko nabo amashirahamwe yabo azopfana nabo? Ubu rero amashirahamwe yose ariko ashingwa na Ndayishimiye nabiwe azoherana n'intwaro ya Ndayishimiye. Ivyo ni ibibazo bamwe n'abandi bibaza. Ikiboneka co nuko indyane ziri hagati y'ibihanganje vya CNDD FDD ziguma zifata umurindi ukomeye. Ivyo umuryango umwe umaze kwagirizanya imigambi yo gutembagaza ubutegetsi, iyo umuryango umwe umaze kwagirizanya imigambi yo gutembagaza ubutegetsi, imigambi yo kwicana, imigambi yo gukeneshanya, ibikorwa vyo guhindura amafaranga ya bamwe ibipapuro, imigambi yo guhombesha amahinguriro ya bamwe, ihiganwa rijanye n'incungu bemera, nta ushobora kumenya iyo iryo nyinyurana rigarukira. Muri 2007 no muri 2015 twarabonye ingene impande zihangana muri CNDD FDD, umurindi w'ivyubu wo uje ukundi. Imana irundi Burundi n'abarundi, ibintu ntabwo vyoroshe. Mu gihe turiko turavuga ivyo, za miliyoni bivugwa ko ari umutahe wa Petero Nkurunziza, umuhungu wa Petero Nkurunziza, Keri Nkurunziza, akaba n'imfura yiwe, ariko aravyishyuza ziranotse nawe yararahiye ararengwa. Ariko nanone Keri Nkurunziza yavuze ko adakoze ivyo bemeranijwe ibintu bishobora gukomerana. Ziranotse kubera ko avuga ko hari nk'ibibanza bimwe bimwe umuryango wa Petero Nkurunziza wabaye urahaye Ziranotse gukoreramwo, ivyo bibanza byose akazovyakwa. Keri Nkurunziza nawe afitaniye amatati n'umukuru w'igihugu General Neva kuko yaramwituye mu bibazo afitaniye n'uwo murwizatunga Ziranotse, ariko biboneka ko kubera ko Perezida Ndayishimiye nawe atagomba ko iryo hinguriro FOMI ribandanya kubaho kandi bizwi ko rifiswemwo imitahe n'ibihangange bikaba n'abakeba biwe, Perezida Ndayishimiye nta nyishu itomoye araha umuhungu wa Petero Nkurunziza. Ivyo navyo bikaba vyavyuye icuka kibi muri abo bategetsi. Ni dosiye ndende cane kandi irimwo ibipfungu ndetse n'ibinyegezwa vyinshi, ariko ibintu bikaba bitoroshe. Mu makuru twababwiye dutangura mu mfunyapfunyo, twababwiye ko hari isoko ryacu rikora canke ryegereye umukuru w'ibiro vy'igisirikare Etat Majoro ryaduhaye inkuru kubirabana n'ibimaze imisi bivugwa ko Prime Niyongabo yoba yugaraniwe muhiriwe. Kuba yugaraniwe muhiriwe rero bikaba bisiguye ko atangingo ashobora gufata.
Isoko ryacu ryaduhaye amakuru rivuga riti ego nivyo haheze iminsi tubona impinduka zidasanzwe mu mutekano w'uwo dukorera. Prime Niyongabo abamucungera baragabanijwe. Harahinduwe bamwe mu bahora bacungera imicungararo y'aho Prime Niyongabo aba. Ariko nanone ntituzi ukuntu biriko biragenda kuko tubona amamodoka ya leta n'ay'igisirikare yinjira ayandi agasohoka. Ntituzi ivyo baba baje kurondera kwa Prime Niyongabo. Ntituzi nimba Prime Niyongabo ariko araboneka canke atawuhari kuko haraheze indwi zibiri nka jewe ntaramukubita ijisho. Ntawuzi rero ibintu biriko biraba. Ico bikoze amakuru dufise nuko tubona ko ibintu vyahindutse rwose nyuma yaho havuzwe ko hari abantu bagomba gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ego nivyo mwarabonye Prime Niyongabo aja kwakira umukuru w'igihugu ku kibuga c'indege mu gihe yari anagutse avuye mu rugendo yamazemwo indwi zirenga zibiri mu bihugu vya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nivyo rwose vyarabonetse ariko nanone birya kwari uguhuma amaso abarundi kugira abasukemo mabisi berekane ko atanzira kirasha mu gihugu c'u Burundi. Ariko twebwe duhari kandi turiko turabona ibiriko biraba, turafise ubwoba y'ibishobora kuba umwanya n'umwanya kubera ko uwo tuyoboka General Prime Niyongabo tubona ko yoba atorohewe yimba atariko aragirana ibiganiro na Perezida Ndayishimiye. Hashobora kuba hariko harategurwa ikintu kitoroshe. Tuba dufise ubwoba ko umwanya n'umwanya umutekano ushobora guhungabana bivanye nuko hari abasirikare tutamenyereye tubona baza barazunguruka mu mihana yo kwa Prime Niyongabo. Ntituzi ico barondera ariko nanone ivyuko Prime Niyongabo yugaraniwe mu rugo ivyo ntawo vyemeza canke abihakane. Ikiboneka coco nuko ibintu vyahindutse kuva hatanguye kuvugwa ibihuha vya kudeta. Ntituzi biriko biraba. Ico bikoze amakuru mashasha dushobora kumenya turashobora kuyabaha. Iryo ni isoko ryacu ryegereye Prime Niyongabo tashimye kwivuga imyidondoro kumbuza umutekano we. Turafise n'andi makuru ateye ubwoba twaronse tudashobora gutangaza mu gihe tutararonka ivyemezo vyayo, ariko nanone duhejeje kuyatohoza canke tumenye ko ayo makuru yoba ari ukuri navyo murabikurikira kuko umwanya ku mwanya tubashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa. Ibihe vyiza, mu kanya turaza dukurikira n'izindi nkuru.